Ndasubiye kugusuhuza nkuha ikaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure. Turi ku munsi w'Imana igenekerezo rya gatatu z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Ndakwifurije kugira umunsi mwiza aho udukurikije mu gihugu c'u Burundi ndetse nawe udukurikije hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Tanzania, igihugu ca Kenya, igihugu ca Congo n'igihugu c'u Buganda. Mwese mugire umunsi mwiza ndetse n'umurango mwiza. Nokwibutsa ko tugushikiriza amakuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'ubutunzi, igisata c'imibano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'umutekano, igisata ca politike, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye mu bisagara bitandukanye bigize igihugu cacu c'u Burundi. Ico utegerezwa rero gusa nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro vyose tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure ya Isange TV imwe rudende, ibigutohoreza hama ikabigushikiriza mu buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Gufyonda sabone ni ukumanuka musi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV. Nawe ukoresha YouTube y'icongereza uraza gusanga handitse ijambo subscribe, uramanuka ufyondeko. Nawe ukoresha YouTube y'igifaransa uri busange handitse ijambo sabone, uramanuka nawe ufyondeko. Hama uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntarakugeza ko inkuru y'ivyashikirijwe n'umugambwe MSD utarya umunwa urongowe na Alexis Sinduhije, nunyemerere nkugeze ko iyi nkuru ivuga ko mu ntara ya Cibitoke ndetse no mu ntara ya Gitega abavyeyi barengewe n'ukuntu ibikoresho vy'ishure vyaduze igiciro cane. Mu gihe hasigaye iminsi mike ngo umwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane utangure, abavyeyi bo mu Cibitoke mu buraruko bushira uburengero n'i Gitega ku mugwa mukuru wa politike bafise abiga barumiwe babonye ukuntu ibiciro vy'ibikoresho vy'ishure vyaduze gushika ku bice 30% hamwe. Abavyeyi bakaba bavuga ko barengewe, bafise ubwoba bw'uko abana bazoheba amashure ku bwinshi uyu mwaka. Bamaze kumva uko vyifashe, abamenyesha amakuru ba SOS Media Burundi ari nabo dukesha iyi nkuru baciye bagenda ku masoko atandukanye mu Cibitoke kugira bavyirabire. Ikaye y'impapuro 100 isigaye igurwa 2,500 yahora ku 2,000 mu mwaka uheze. Iryo duga riri no mu bundi bwoko bw'amakaye nk'uko umumenyesha amakuru wa SOS Media Burundi yavyiboneye mu Rugombo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Umwambaro w'ishure nawo nyene ntiwasigaye inyuma, mu gihe wahora ku bihumbi 200 ubu ni ibihumbi 30. Ibintu vyifashe uko mu makomine 6 yose hagize intara ya Cibitoke nk'uko abamenyesha amakuru ba SOS Media Burundi nyene bavyiboneye. Abavyeyi bavugiye kuri SOS Media Burundi bamenyesha ko batagira gitabara ku bijanye n'uko kuntu ivyo biciro vyasaze biduga. Tugiye kubaho gute ibintu biruko? Igitoro, isukari, ibifungurwa, ibinyobwa vya Burarudi n'ibindi vyaraduze. None hajemwo ibikoresho vy'ishure navyo. Bikaba vyaravuzwe n'abavyeyi bariko bararonderera ibikoresho vy'ishure abana babo. Bafise amakenga ko uyu mwaka hazoheba amashuri abantu benshi kurusha mu mwaka uheze. Buramatari aremeza ko abizi kandi akagabisha abikikamukiza baduza ibiciro. Kareme Bizoza akaba ahamagarira abanyagihugu kudoma urutoke kuwugurishije igiciro kinyuranye n'icashinzwe na leta. N'Igitega nuko abavyeyi barihebuye. Ivyo bisa n'ibimeze uko mu gihugu cose nk'Igitega ku mugwa mukuru wa politike, aho nk'uko biri mu Cibitoke iduga ry'ibikoresho vy'ishure turisanga mu makaye, umwambaro w'ishure n'ibindi vyose vyankenerwa kugira umuntu atangure umwaka neza. Ikaye y'impapuro 100 igurwa 2,500 mu gihe yahora ku 2,000 mu mwaka uheze. Iy'impapuro 60 yahora ku 1,200 ubu ni 1,500. Ayandi yaraduze igiciro bikavana nuko angana kuva ku mahera 50 gushika ku mahera 200 nk'uko umumenyesha amakuru wa SOS Media Burundi yasanze bimeze mu gisagara ca Gitega. Ibindi harimwo umwambaro w'ishure n'uducamirongo vyaraduze. Agasandugu k'uducamirongo kagiye ku 3,000 kahora ku mafaranga y'amarundi 2,000.
birarengeje mu kuzimba. Umwambaro w'ishuri wo mw'ishure ryisumbuye ubu ni ibihumbi 18 gushika ku bihumbi 20. Ntitubona ukuntu tuzoshobora kuriha amashure y'abana bacu, uko akaba ariko abavyeyi bavuga bihebuye. Abadandaza bo bavuga ko ivyo bitumwa n'uko ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro hamwe n'ibura ry'amafaranga y'agaciro kugira ngo barangure mu bihugu vyo hanze. Abategetsi mu ntara bakaba bavuga ko uwuzofatwa arengeje ibiciro azohanwa. Nayo kandi umugambwe MSD uhamagarira abafise amaparasera bose mu gisagara ca Bujumbura kwiyamiriza akamo k'umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo inyubako vyo kurondera kubaka amazu hisunzwe igishushanyo co mu mwaka w'ibihumbi 2040. Muri iryo tangazo ryateweko umukono n'umukuru w'umugambwe MSD Alexis Sinduhije, batangura bavuga ku vyo umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo inyubako Dieudonné Dukundane yahamagariye gukora ku wa gatandatu z'ukwezi k'umunani 2023 abafise amaparasera mu gisagara ca Bujumbura. Ico naco nico kwerekana mu bushikiranganji arongoye ingene umuntu azokubaka inzu yiwe akurikije ishusho y'imbonakazoza yo mu mwaka w'ibihumbi 2040 kugira amaparasera yabo ntaze ahabwe ababishoboye. Uwo mugambi naho ubutegetsi bwa CNDD FDD bushimangira ko ari bwo bubuzanye, muri MSD bamenyesha ko uwo mugambi wategekanijwe mu myaka y'1983 n'1944. Kwiyitirira uwo mugambi ku bazi amabi yama hakorwa n'ubutegetsi bukomoka mu mugambwe CNDD FDD nta kandi karyo ko kwiba leta n'abanyagihugu uwo mugambwe uronse nk'uko bibandanya bivugwa muri iryo tangazo. Kubw'umugambwe MSD ishirwa mu ngiro ry'iyo ngingo ngo nta mahirwe ya nyuma y'ubwo butegetsi yo kwiba. Abanyagihugu bategerezwa kwanka kongera kunyarwa utwabo. Umuntu afatiye ku vyashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe inyubako ngo birumvikana ko abanyagihugu bafise uburyo bubayabaye aribo bazosinzikazwa cane n'iryo nyarwa ryimirije, naho abifise nabo nyene batazobura uruhombo bahagirira. Ikindi kigaragaza ko ico gikorwa gihishije umugambi wo kunyaga uzwi na leta nuko kugera kuri ino saha no mu gihe gito canke kibayabaye kiri imbere, leta idafise uburyo bw'amafaranga bwo gushira mu ngiro uwo mugambi wo gutunganya ico gisagara. Kugira bene uwo mugambi ukorwe neza urangurwa mu gihe kirekire, abanyagihugu babanje gutegurwa bakanabwirwa uko bazoshumbushwa mu gihe bogira ico batakaza. Iyo ngendo ya CNDD FDD irondera cane cane kwambura amaparasera abanyagihugu bo mu mpera z'igisagara bayaronse mu gihe ca gikoroni, ikitwaza kwigire ijyahe abafise imitahe b'abarundi, ababa mu mahanga hamwe n'abanyamahanga bifuza guteza imbere igihugu. Umugambwe MSD ukabandanya uvuga kuko ari ukunyaga kweruye, ngo nta murwizatunga afise ubwenge, nta munyamahanga n'umwe afise kwiyumvira na guke yoshobora gufata ingingo yo kurangurira ikintu mu Burundi muri kino gihe. Abo bikora ngo ni abambuzi bagabirije kwigarurira ayo matongo. Kuri abo barundi bitwa ko baba mu mahanga, umwe wese arazi ko ari abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD bandikwa ko ibintu vy'ibihangange biguma vyiba igihugu bakavyiyitirira kandi atari ivyabo. Ku bwa MSD ngo nta barundi baba hanze ku bwa MSD ngo nta barundi baba mu mahanga batunze vyinshi vyo kuranguramwo imigambi bene iyo, abazokwemera gufasha kunyaga abanyagihugu ngo bazorira igihe isaha izoba igeze ko CNDD FDD yishura ku vyo yakoze. Iyo saha nayo kandi ngo iri hafi. Umugambwe MSD mu guheraheza iryo tangazo ugahamagarira abafise amaparasera bose mu gisagara ca Bujumbura kwanka iryo nyagwa mu kutitaba akamo k'umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo inyubako. Ngaho akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi, nanakwifuriza kugira umunsi mwiza no kubandanya uraroranirwa mu bikorwa vyawe uriko urarangura.